umudiho wacu nawe urumva yuko utangura kuza imbere kubera iyo midiho ya rap yajireremba ku mazi mugabo iyi midiho kavukire niyo wacu nyene yo kumuzi nitwebwe iyi midiho kavukire nitwe n'abarundi mugabo bijya biravanze yego bivyamuka muri Afrika mugabo sico kimwe nibi vyamuka iwacu cenda hagaciro cane akaranga niyo mpamvu ariyo ariko nshaka no gukoreramwo bwose kurusha murakoze nanje ndabaramukije ndakuramukije wewe Keri na Yves ndamutse n'abariko barumviriza Irebe FM n'abakunzi b'umuziki w'Uburundi yego bamaze mwamaze kumwumva ni Umwami wipori ritabamwe ikori ritabamwe ihori aho nagaca kadatoteza gahori yivuga amatira kumbure hari umuntu avuga ati umwami wipori kuki umwami wipori kwita umwami wipori ico kibazo urakunda kukimbaza tubereye ijwi rya benshi hariho uca byumva umwami wipori kuki yisi umwami wipori iyo mazina uhawe n'abavyeyi oya abavyeyi banyise iri wacu Arno Franco mugabo jewe urabizi yuko umuntu ntagumana yabazina abavyeyi bamuhaye gusa hariho n'ayandi mazina ashobora kuyihawe nyene canke abandi bashobora kumuha je iryo narihawe n'umuziki niswe umwami w'ipori ipori n'ishamba n'umwami w'ishamba ishamba ritabamwe ikori no kuvuga si gihugu canke ikisantu bazoza kukubaza ngo zana karanga muntu canke zana ikori ipori ritabamwe ihori iryo shamba no kuvuga nta kwihorahora nakubamo iryo pori nagaca ntigatoteza gahori nta byandi baguze kuvuga ngo ridedi iprefore toujours la meilleure sivyo kuvuga ni pori nyene ituje atamapro na predateur arimo nta ma predateur ikintu cyose kigivyatsi tuza twinjira neza mu gikorwa mu gushira habona kuki Burundi bwa nyaburunga kumbure mbere yuko uvuga ku gikorwa Burundi bwa nyaburunga bazodusigurire iyo umuntu avuze Burundi bwa nyaburunga batahuriki iyo jewe mvuze Burundi bwa nyaburunga canke wundi muntu avuze Burundi bwa nyaburunga umuntu atahura igicapo ca mbere canke ikarata ya mbere y'u Burundi bwa mbere urabizi yuko Burundi butamye bungana ukubungana urazi yuko urugamba taragura imbifi Uburundi bwo kwa Ntare Rushatsi ntibwari bungana uko ndetse n'imbere yo kwa Ntare Rushatsi urabizi yuko nta bwami bw'u Burundi bwari buhari hari uduce ugasanga hariho umuganwa atwara akarere ka hariya umuntu yagiye kugira ikiswe Burundi ni Ntare Rushatsi rero baravuga yuko Ntare Rushatsi yavuye se wiwe yamuvyariye hariya za Bururi bavuga yuko yabyawe n'umuntu yitwa Jabwe Jabwe yavukana n'undi muntu yitwa Nsoro ubwo Jabwe yabyaye Ntare Rushatsi ku mugore wa Nsoro ku mugore wa mwene wabo bituma uwo mwana bamutatira umwe akagomba kumutwara undi akagomba kumutwara Jabwe akagomba kumutwara kuza ngo amutware Nsoro nawe akagomba kumugumana avuga yuko umwana ari uwiwe byavuye rero bituma Ntare Rushatsi bamurungika kwa Inasenge yari yabiriwe ku mwami w'Ibuha Ibuha ni ubwami bwari hagati ya Tanzania no Burundi rero avuye hariya Ntare Rushatsi yaduganye mu kiyaya citwa Kumuso kirya kiyaya ca Kumuso acadugira ku musozi witwa Nkoma nico gituma muri rya ndirimbo za gusanga mwantu Rushatsi yazananye inkoma no kuvuga itinerere ya Rushatsi acituma abarundi b'inkoma inkoma niho hava n'amasaka yo bakoramwe inzoga y'umuganuro canke bakoramwe n'umutsima umwami yajya ku mwami w'umuganuro ni hariya nyine inkoma urumva amaze kuza rero avuye inkoma hari ahantu yaciye ariko arerekeza imuramvye hari ahantu hambere yashinze rero yashinze ikigabiro canke ahantu yagize urugo rwa mbere bahita mu Burunga abantu mu Burunga n'ubu hariho ni mu ntara ya Gitega uriko ragenda hari yaza ahantu bita mu hirya yo mu Ntita
kumbure ubu hoba coba ari kibanza ciratiro ko wumva kifise ico kivuze kibanza ciratiro gusa abantu benshi ntibakivizita ntibakizi muga je ndamaze kugishika ko ndakizi hariho nisenga abantu babandigwamwe hariho ibiti vyerekana nyene yuko aho hantu habaye umuntu akomakomeye bita mu burunga urumva rero bamaze hariho umwana ntari rushatse yavyariye hariya mu burunga kuri cakigabiro c'umu burunga umuntu bamwise mwezi nyaburunga urumva kubera iki peut-être ko babimwise kubera yavukiye mu burunga bica bituma haci haba igicapo ca mbere c'u Burundi bita uburundi bwa nyaburunga bwari uburundi butoyi butarimwe iziza Bujumbura ntizarimwo iziza buce bunini ntibwarimwo harimo akace ka Rutana kuduga ka Kirimiro kuduga akabututsi n'akamugamba kumbure za Kirundo ntizarimo ziriya za Kirundo ntizari zirimo za Cankuzo niho gituma camvuga muri mu gitero nti Rugamba nawe yaciye aha uburundi amakoma ni nk'amasonga yaraguye uburundi abushira ko za Cankuzo abushira ko za Kirundo abushira ko nyene za Cibitoke za Bujumbura yabuhaye amakoma yarabwaguye mwezi gisabo nawe aca kingira ingoma yaciye agwana n'abadagi kugira ngo ntibashobore gufata ingoma y'u Burundi kubera ubwami bwose bwasimbolizwa n'ingoma muri make mu kugira icimviro ca Burundi bwa nyaburunga washatse gutanga ubutumwa nashatse kuvuga uburundi bwo kumuzi bwo kwitsitso sinashatse kuvuga kajya gaparti gatoyi ku Burundi bwa kijyagi oya nashatse kuvuga gusa uburundi nyene bwa uburundi nyaburundi apana bu Burundi tubona ubusanga umuntu wese yifitiye imico yose yishakiye wabutanze kuva ku ntango urumva kuba bukiri butoyi bwana nagucyogera no ikibazo cameza nkagira camatsiko imyandikire mbega indirimbo zawe ko zifise amajambo aremereye kandi y'ikirundi ubwawe niwe uziyandikira yego ndirahiza wanje nije ndazandika mbirahiza bikagufata igihe kingana gute ko twumva harimo amajambo umuntu arinda kuja kurondeza insiguro yayo jewe sinovuga ngo nta bantu baziza bakaza kukubaza abakuzi ti dusigurire abantu benshi baratangara gusa jewe cyo no kubwira jewe ibi bintu by'umuziki byo kwandika ningabirano yo wanje no kuvuga je ndashobora kuba mvuye ngaha gushika muri hajya muri ville nkaba mpejeje igitero c'indirimbo melody n'amajambo nkaba mpejeje kuvyiyumvira sindavyandike no ku rupapuro je nkabishira mu mutwe no kuvuga je nk'indirimbo yose je nanditse naho twohurira muri Amerika no canda yikuririmbira umbwiye ati ndirimbira indirimbo zitano wanditse no zikuririmbira naho hoba haciye imyaka 5 yo ndirimbo ntarayiririmba ndamba ndayibuka rero je kwandika n'ibintu binyorohera gose singira ikibazo cyo kwandika oya kwiza ikirundi cinshi sanzwe cyo warize mu mashuri canke wobugira nova gute amahashashe mu kirundi ndabivuge gute kurondeza oburondeza jewe kuva kera nkiri umwana mutoyi narakunze imico y'u Burundi bavuze par exemple nkazijya nanga zaba maconco zabandi zijya baca bampamagara muhera ati ngo umvirize bya bintu byawe ukunda nije je nyine nakunda ivyo bintu bari kwitiriye no kuvuga narabikunze ninanga ya wa muganwa wifota muganwa kamatari narabikunda sana rero ndakura ndiga je ndibuka natanguye kugerageza ko noririmba karirimbo ka mbere niga mu wa mbere muri primaire nakarimbo nanditse mu nunda gacishirize ko sino kavuga ubonyene nzo kavuga undi muzi cyangwa mu gikoni ari mu gikoni ntabasanga oya vraiment nakundi ko ndaririmba naragahevye kubera kara ko mu wa mbere primaire nyene mugabo je maze gukura naciye niga narize igisata c'indimi lettre moderne chanigishwa ubwa mbere jewe kirundi naraciga mugabo sinavyitwararika sana nabona yuko umenga ni nkuru rurimi ruri nyuma y'izindi mugabo maze gushika muri yo lettre moderne hari umwigisha yaciye atwigisha kirundi yarazi kirundi ku buryo je vyatumye numva inyota yo kumenya ikirundi nsanga ahubwo bwabo ndi kirundi umenga
kiraryoshe kurusha nuko ndavyibaza kiraryoshe kurusha n'izindi ndimi zose cangira inyota rero yo kwiga ico kirundi no kuvuga nta jambo ry'ikirundi wambwira sice ndarifata ubu niko meze cumbwiye ijambo ry'ikirundi nkumva ko iryo jambo rinjoheye bisigura yuko jewe iryo jambo risharishi karimatako rishira muri ntibate ni muri ntibate sinzosubira kugiba oya kandi nzorikoresha no mu kintu runaka kumbure wavuze ati je umvuye no ngaha muri studio nkashika centre ville mbamejeje gutora igitero c'indirimbo kandi ntarasaba nandika turabona ni benshi bacanja minsi ba professeur bahaga nabandi batwitangiye imbere batari bafise aho bandika ku kigura barafuta byumva ariko barandika indirimbo zimeze neza zirimo akanovera tukuri kuri wewe bisigura iki ku buryo umuntu yotegura igikorwa kifise amajambo y'akanovera kandi akaguma ari mu mutwe ubundi muntu twize gutumira arabivuga ko ni torobeka yavuze ati nk'ibitito canke inango urashobora kubishira mu mutwe ko ntaho wari ufise uvyandika kandi akaguma uvyibuka ku bantu bandika ubu ugasanga n'indirimbo ntakiyibuka cane cane turi mu vy'akaranga twebwe uraheze ukabigaga kwiki je nibaza yuko sinzi ico baba bashaka gushika ko gusa ko jewe numva yuko vyiza ari uko indirimbo yo wawe woyimenya apa jewe bakora nubwo ntibakora ibintu bijanye n'umwanya ariko bakibagirwa ivyo bakoze ubwaho ntibitahuritse kubera umuntu yumvire nk'umuntu agusanze nk'ahantu yarazi yuko indirimbo yawe yiza gaca asanga indirimbo ntayuzi urinda kuja gusoma none wumva wewe yoyimenya gute nawe yiwawe ntayuzi je nibaza yuko vyoba vyiza gusa jewe umuntu wese afise uburyo bwiwe akoramwo ibintu ariko vyoba vyiza umuntu amenye ibikorwa vyo akabifata ku mutwe kubera kiba ari igikorwa ciwawe nimba kiba cavuye ku mutima atari ibintu wacishije ngaho gusa ngo uvuge warokwiye kububizi je kubera jewe igituma meze uko peut-être ni kubera je mvuga ibintu biba bindimwe ikintu je ndirimba kiba kindimwe ndacumva twabonye mu ndirimbo zawe ugenda ukorera mu bibanza bigiye bitandukanye kandi ubona ko mbore kuduga no mu ntara hagati ugakoresha n'abatanzi b'ingoma ugashiramo ibintu nyene byinshi by'impuzu za kera n'ibiki nawe ubwawe uba wambaye ibintu nyene tutaza ubwo ucunabigira ko binabitubwira n'ujya mwambara ico sigura mbega vyo bikorohera canke urafise kumbura abagushigikiye wo gukora wenyene mu gushobora gushira hanze indirimbo zawe vyo bimeze gute jewe sinovuga ngo mba ndiko ndikorana ibintu je nyene kubera umutwe umwe wifasha gusara ngira wifasha gusaba kandi nyene uriko urakora ibintu ntihabura abantu bavuga ati uyu mutipe arabishoboye uwo mufasha yozana n'umusaruro jewe nk'iki gikorwa mperuka gushira habona hariho abakimfashije isanamu entertainment niyo yashoboye kumfasha kubera murabizi yuko twagiye mu higanwa rya nanje ndaririmba nashoboye kuba mu baraperi batanu bashitse muri finale no kuvuga bivanye n'ukuntu twebwe twaciye twiyegeranya nabo bandi baraperi hari ukuntu isanamu entertainment yagira dushigikira mu bikorwa twagiye turakora niki gikorwa canje rero baragishigikiye bisigura yuko baragishizemo uburyo bwishi ni barafashije guproduza audio barafasha guproduza i clip byose nibo babifashije ibintu byose twora kubunye mu higanwa nanje ndaririmba dateguwe n'ikinyamakuru isanamu media ariko wari gukorera mu mudiho wa rap ikibazo cameza nkagira ngaho camatsiko hagati ya rap hagati n'indirimbo ndangakaranga nicaye ikintu mu gaciro imbere yawe jewe byose ndabiha agaciro gusa umudiho wacu nawe urumva yuko cyutangura kuza imbere kubera iyo midiho ya rap yajireremba ku mazi mugabo iyi midiho kavukire niyo wacu nyene yo kumuzi twebwe iyi midiho kavukire nitwe n'abarundi mugabo bijya biravanze yego bivyamuka muri Afrika mugabo sico kimwe nibi vyamuka iwacu je ndaha agaciro cane akaranga niyo mpamvu ariko nshaka no gukoreramwo gose kurusha kubera iki wahisemo kubirimba byose ukavanga ukagira rap ukagira akaranga kumbure mu karanga wahereye he muri byo bibiri jewe natanguye kwanza jewe ndumu reggae man ndirimba reggae music hari n'indirimbo ziri kuri YouTube zawe ugiye kuziraba uzozumva mugazo zose ziba zanditse mu kirundi rero nahereye muri reggae
hanyuma ndaza no muri hip hop hanyuma ibyo byose mugabo naba ndabizi yuko jewe ibyo bintu byose mfise tala yavyo no bishobora kubera naba mbaze naho naba ntarasohera iyo ndirimbo naba maze kuyandika kandi maze kuyirimbira n'umuntu akavuga ati ivyo bintu urabishoboye rero je nabigize kubera mba numva umenga byose ndabishoboye none ushaka gushika kumi ingahe y'indirimbo hari amalege hari ama R&B mbe vuba naho tuzogusanga muri R&B canke uzoguma muri iyo mico itatu gusa jewe ikintu ca mbere nkeneye gufatira ku cane gose ni imiziki y'akaranga ico ni ikintu ni principal ivyo bindi byose ni ibintu biza nk'ibintu biri secondaire nyimba ari reggae ndashobora nyimba jewe ndiko ndakora nakoze izakaranga nka zitatu ku mwaka urazoshobora kuzokumva nkubisemwo nka karege kamwe nkubisemwo nka hip hop kamwe kubera ndabizi yuko hari abantu nabo baryoherwa bumvise ndabaririmbiye hip hop canke ndabaririmbiye reggae sintegeza kubaheba mugabo hari ibintu biri principal bizi imbere gusimba ibintu dushimira cyane abandi batwumviriza biciye kuri 91 n'ibice bine no batwumviriza biciye kuri wezi 3 akaburongera bafama akabumva mwamaze kumwumva umutumire ni umwami wipori umwanditsi w'indirimbo inzimane umwanditsi w'indirimbo shasharutse gushira habona Burundi bwa nyaburunga n'izindi nyinshi nko yabivuze nyiragasa kuri ubwo rwa YouTube mwandike umwami wipori musigi ko mucize ko subscribe kugira ngo ibikorwa bishasha byo byose tuzarashira ko muzuze murabibona kumbure twanyoteje abantu tubanze tubumvisha igikorwa hama ca tuza tucinjiramo ibwina rero twari twikiri mu ntangamarara Irebe FM radio yacu Irebe FM Omunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice bine Irebe FM umunezero wacu Irebe FM radio yacu Irebe FM Omunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice bine Irebe FM umunezero wacu Irebe FM 91 n'ibice bine Yapfa ntamenye yaja nduwo mu mutima wa Afrika igihugu c'imisozi darurika tuwahamye imisamiga kwasi batatu badatana nk'amashiga gihugu ciza kizira ibidunga rurema mfashe kukubungabunga gihugu ciza kizira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga Singo yazana nyingoma tugamba aho Burundi amakoma isabo akingira ingoma Burundi nibyiza urabibona guteza imbere ba aryugona zogenda intara genda ibisa
tangara yewe Burundi bwa nyaburunga ndagukunda urigane tunga sinzoguta sinzoguhunga gihugu ciza kizira ibirunga rurema mfashe kuku ati igihugu ciza kizira ibirunga rurema nafashe kukubungabunga. Iyi ndirimbo ugerageje kuyumva neza imyandikire yayo isa n'umuntu yicaye ahantu ariko yagira ubundi muntu ikindi kintu agihayagiza kugira urandike indirimbo nkusa nk'uko yagira abandi bantu vyakujemo gute kugira ubayagire ibi vyiza biri mu Burundi navyo biraheza bikakuza mu gute. Ngaruka ku kibazo ca gatatu ngaruka ku cokeri yari yabajije mu ndirimbo turabona ibibanza by'iratiro byinshi mwagiye muracamo turabona ukoresha abanyakaranga turakoresha bimwe mu bikoresho by'akaranga eka no mu mudiho urimwo turumvamwo ibikurangisho kama bimwe bimwe biraheza bikakorora kugira ngo uvyegeranye byose ama ubishire mu gikorwa cawe biraheza bikagutwara umwanya ingana gute. no kuvuga mpereye kuri ico nyene ca gatatu ntivyoroshe gusa bikorwa n'uburyo niba vyoroshe urumva kugenda kuri kijya kibanza c'iratiro bisaba itiki kandi kugira witegura uje yose ibintu ndaroto uyu munsi hanyuma ngo ce mzuka mu gatondo ngenda ni ibintu nyene tubanza gutegura hanyuma bakabifatira umwanya ukagenda kandi biragutwara umwanya ukwiye kubera nk'iyi clip nk'indirimbo yaheze gukorwa kera indirimbo audio mugabo yagiye gusohoka ntanguye gukora clip natanguye twagiye gushutinga muri Fevrier mugara abona ko indirimbo mu mpera zo kwa gatanu tariki 31 rusama nimba ntibeshe yego bisigura yuko birafata umwanya kubera ikintu bakikenewe n'uburyo nibwo buba bugoye ahandi ho ibintu biba bihari umuntu avuze umuduri abahari umuntu avuze ikembe abahari umuntu avuze idononga abahari jewe ndamuha indirimbo akayirepeta nkamubwira ati indirimbo nkeneye gukora ni nkeneye umpinyanyurira akantu kameze neza agaca kaminyanyurira uravye abo mukora umudiho umwe harimo gushigikirana iyo umuntu akoze igikorwa gishasha haba mu kugwishikana kure canke mu bijanye n'uburyo abo tuba tuzinanye bari muri ivyo bintu je mbona dushigikirana mubo nk'akarorero nka Auguste Burundi je arashigikira aga posta indirimbo yanje abandi baririmbyi ba Fajus n'abandi baririmbyi bakaranga nyene tuzinanye bajya kubera haraba batakuzi kandi batarakumenya uwo ntazogushigikira mugabo abo tuzinanye bega twitege kinyuma ya Burundi bwa nyaburunga twitege reggae twitege rap twitege akaranga k'Uburundi reka twitega karanga ikibazo cangirwa ko mbarizaho nyene mwavuze yuko mugiye gushira imbere indirimbo z'akaranga cane tuvuge tuti urabona ko zizokubeshaho urabona ko zizoguha utwankenego twa misi yose mbega ubuho vyifashe gute uko utegekanye iki muri kazoza kugira ngo uwo muziki uzoshobore kubeshaho ubesheho n'umuryango wawe. Jewe izi ndirimbo z'akaranga ndizeye neza yuko zizotuma mbaho ubu ntiziratangura kumbeshaho mugabo jewe ndizera ntakekeranye yuko zizotuma mbaho kubera bwana karekezi jewe ndizera ntakekeranye yuko ingabirano yo kuririmba ari yo wanje ntakekera apana bimwe byo gukekeranya nabizi ntakekeranye yuko ari ingabirano y'uwanje yari zotegezwa kumbeshaho nka kujya nabandi babesha ibana sinzoyamanika gushika ifirimbi yambe yanyuma uvuga nzokora ahubwo ukeneye no kunshigikira nashigikire kubera siniteze kubiheba nzukora mpaka ibya ifirimbi yanyuma ivuze kandi bizombesha kubera nabandi birababesha gushika ubu naho jewe ndamaze kubona yuko umuziki ushobora kukubeshaho kubera umuziki je uramaze kumpa amahera ashobora kumara imisi ndiko ndifashisha kubera je ndashobora no kwandika zijya ndirimbo z'amashira hamwe kanaka nkabajya haronka amashira hamwe dora dukorana nkajya afise afasha abantu bagwaye mu mutwe nkabaririmbira indirimbo zijanye n'ivyo bintu bikashobora kumbeshaho mugabo rero ibi by'akaranga byo ndizeye ko bizombesha kandi bizongira uwundi muntu atari uyu mwami w'iporo ubona ubunyene
nivyo twipfuriza natwe ubandanye ibihe vyiza ubandanye uheza iyo bikorwa vya misi yose yego mu kubangira turindira abariko barabipa mu shiremo twinite dukwiriye mwakore bice ku 6 ubusa 75 ubusa 75 ikibazo canke intererano ku muririmbyi twatumiye umwami wipori indirimbo yiwe Burundi bwa nyaburunga tumunyera gasakuruga rwa YouTube mwandika Burundi bwa nyaburunga muheza muryohe ijisho n'ugutwi n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye yashize ku rubuga rwiwe muheza muziraba kumbure rero nako turagana ku musozo w'ikiganiro nubwo yawe ubutumwa wosiga uhaye abarundi n'abarundi kaze bakora kumviriza bice kuri 191 n'ibice 2 ubutumwa nogenda ndabahaye nuko ndabakunda kandi ndabafise ku mutima kandi yuko ngiye kubandanya ndabaha ibintu bisobanutse kandi ndabasaba kugenda bataragira subscribe bagire subscribe ba partage niyo ndirimbo bayishikane kure nta kuntu ubona ikintu kiryoce hanyuma ngo ucigumane bagera kandi tugerageze gukunda ivyo wacu kubera nta wundi azobidukundira ubwo nibwo butumwa no babwira ari kumbure mugenzane yarafite kibazo nsubi inyuma gatoya wavuze ko karanga ubona ko kazogushikana kure kumbura indirimbo z'akaranga zikagutunga mbega kuva utanushanze izi ndirimbo z'akaranga nibaza ko ufise izi zibiri zonyene mbega hari abanyakaranga kumbure bakuru bawe bakuboneye izuba bariya bakira muba mumaze guhura mu kicara ndetse bakagica guterera habiciyumviyo canke igijanye n'uburyo kugira ukomeze n'umurimo wawe ukomeza bakisana nibo tumaze guhura n'abakisana kuba wipfuza guhura mumaze guhura n'abakeya kuba nipfuza guhura nabo maze guhura n'abake mugabo ndizera nakekeranya yuko nabandi tuzohura uyanditsi amahoro cyane ndamukiriza umutumire kumbura rakumva mahoro gose turamuteye intege iyo ndirimbo iraryoshe kandi ndayikunze ongera muyitwumvisha murakoze uni Chantal Asiatique tugushimira cyane kumbura yumva abandanye yumva ace no kuri YouTube nyaragasa kuri rubuga rwa YouTube Umwami wipori adafisa nabwo atafisa ka telefone tira mugenza wawe kubganje nubwo ntinda mukunzi bikorwa vyawe haruhande yiko ndumumenyesha makuru kandi je umuntu anyumvishije igikorwa ciwe ndashobora kumvisha nkagutera intege ti ego bandanye ukora ariko ntikimeze neza ariko ibikorwa vyawe bimeze neza imyandikire imeze neza kumbure urafise no kunyino wandika ibikorwa bivanye n'abantu kugira bibe bakundisha ndakwipfuriza amahirwe masa mu bindi bikorwa by'imbere bandanye uzobitegura neza ntuzudehukigwe turi ku rugamba rumwe rwo guteza imbere ibico by'igihugu murakoze gose nanje ndabashimiye ku kuntu mubandanya mwitwararika n'ibikorwa byanje nimudebukigwe nimutebukigwe imbere ni heza kandi umusaruro tuzoronka muze kugira urugendo rwiza aho mwaje muzana namwe musigare neza ati rurema mfashe kukubungabunga nyaragasa ku rubuga rwa YouTube mwandike ati Burundi bwa nyaburunga bayo umwami wipori yanditse ati mwiriwe neza ni Fabrice ko musenyo ubanza n'ukuri yakoze umuti cyane isanimwe yitwa Inzimane uno umwe mu bakunzi b'ibikorwa by'umwami wipori nkuko twamaze kumusezera ndizara byumva Fabrice nawe rero ino ndirimbo nizere ko ugiye kuva ku Nzimana zurasaba ni Burundi bwa nyaburunga tuza turayibahereza ukuri kwamye keri ndagushimira twakoranye neza reka nanje ndagushimire Yves shimwe n'abantu mwese mwabanye natwe kuvuga isaha n'agerigere isaha 6 mutigeze mutirimutsa kuri 191 ni Irebe FM munezero wacu ahacu tuza gusubira kumbure mu kiganiro cy'ugwa ko toshoboye kiza kuba kuva isaha n'agerigere saa 9 tuzakora turi kumwe kunyene Kiriniyo hamwe na Yves Karekezi ndabashimira cyane nshimira umutumire wacu nshimira Kiri nongera nshimira uwo wese yanditse ubutumwa bugufi kuva mu isaha ya mbere mu gicambe cyo gonde ku butumwa bugufi cyane mukakura musaba indirimbo twongera tubasaba ikigongo kuba tutaronse indirimbo ekere cuno musicari kimeze nabi kumbure ku musi wa kane tuzoheza tuzihereka indirimbo zanyu mwasabye mutaronkejwe nshimira n'uwo wese yatwumvirije atekereje ni benshi batwumviriza batwekereje ko bakaduha ubuhamya nubwo ntimukabweta ati turabana namwe
namwe turi mu rugendo rumwe rwo kugwanira imico n'imigenzo yacu bije muri bene vyo tubibakundisha ko murabikura avyumva kenshi niko azote bakabikunda